ntimwibagire yuko ngaha turabashinga amateka 150 hariho abantu batarigera bavuga n'umunsi n'umwe aho usanga nk'umuntu yivye igitoke canke aranduye umwumbati wa Murundi akaja gupfungwa uwo nawe banyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba bagiye gufungura bimwe yiba nk'uwize amategeko kuja kugwanya ubusuma hari hasi mugabo twatubona itegeko rigwanya igiturire les infractions connexes ukuntu ryubatse bigaragaye ko rikenewe une certaine révision. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Mu nkundire ndabaramutse aho muherereye hose mu mihingo itandukanye y'isi. Muri kino cigwa nipfuje kugaruka ku majambo akomeye abashinga amateka bashikirije nako ni nibibazo ivyo bibazo bakaba babibajije umushikiranganje mu vyajejwe harimwe intwaro yo hagati mu gihugu. Ego hari abamubajije ibibazo kandi aravyishura neza nkuko bijanye n'akazi akora, ariko hariho n'abandi bamubajije ibibazo ndabona yuko atanze inyishu zidahimbaye canke inyishu zidashitse. Bimwe rero muri ivyo bibazo vy'inkoramutima nivyo nza kugarukako kugira ngo tubisabikanye twese turabe yuko vy'ukuri yoba yatanze inyishu zishitse canke koba kwabaye kwiyaranja canke koba kwabaye gutekenika. Reka ntangurire ku mushinga amateka gwa Sagato. Wewe hanini nta bibazo yabajije yariko aratanga intererano, ariko aravuga ikintu umengo kiratangaje. Aravuga yuko bobaho umwanya munini ukwivugira kuko abona yuko hariho nabandi bashinga amateka umengo baje mu namashinga amateka baje kwicara gusa nukuduza amaboko kugira ngo batore itegeko gusa. Akavuga ati bobo ntibigera bakura ijambo mu kanwa kugira ngo bakore igikorwa bategerezwa gukorera umunyagihugu bamuvugire iyo inyungu z'umunyagihugu ziriko zirahungabana basohora ururimi bavuge. Ati rero ahubwo umwanya abo bantu bategerezwa gukoresha mwari mukwiye kuduha twebwe dufise ivyo twivugira. Ngarutse gatoye kuri icyo cy'iminota 3 mu vy'ukuri yego kuba synthetique ni vyiza mugabo nyakubahwa ntimwibagire yuko ngaha turabashinga amateka 150 hariho abantu batarigera bavuga n'umunsi n'umwe. Mwemeye rero urosa akanya ko kuvuga mukamuha iminota irenze 3 kumbura twoba tugize gute twoba turantabirije niyo yabo bandi batigera bavuga nta kabikoba karimo rero ndabakengurukiye. Ibi bintu rero abantu b'Imana murumva yuko arakamaramaza kubona hoba hariho abashinga amateka baja gusasa mu nama nshinga amateka kugira ngo baduze amaboko hejuru gusa itegeko rirengane. Abantu bicaye ngaho gusa batigera bakura ku munwa. Murumva ko bitangaje. Aba bantu nibo baserukira umunyagihugu ngaha. Aba bantu nibo baserukira inyungu z'umunyagihugu. Aba bantu nibo jisho ry'umunyagihugu, nibo gutwi k'umunyagihugu. Mu gihe abanyagihugu bariko bararenganywa, mu gihe leta iriko irashiraho amategeko canke ingingo zihotora abenegihugu, abashinga amateka nibo bategerezwa guhaguruka bakavugira abanyagihugu. Mu gihe hariko harabiduzwa ry'ibiciro ry'agasakisaki, mu gihe hariho ivyankenerwa bikenye mu gihugu nk'ibitoro n'ibindi, abashinga amateka bategerezwa guhaguruka bakavuga ku neza y'abanyagihugu. Muyandi majambo mu gifaransa babita les représentants du peuple, nibo baserukira abenegihugu. Mwiyumvire rero uruhombo igihugu kigira
mu gihe bashitse muri ibi bibanza bakinumira. Ingingo yose leta ifashe ikarengana atangorane atakomantere. Nukuvuga ngo iki gice c'abashinga amateka batigera bavuga n'umunsi wa rimwe barahemukiye abene gihugu. Usanga bashira imbere inyungu z'umugambwe barimwo gusumba inyungu z'abanyagihugu. Kuko bavuga bati hamwe tutugije amaboko tukabaza ikibazo twava dusanga twibomye ejo bagaca badukura umugambwe canke ejo ntizusubire kuja kuri liste kuko inyungu z'umugambwe zoba zihungabanye. Ugasanga umunyagihugu ariko aratotezwa ntibavuze, umunyagihugu akenya iki na kiriya ntibavuze. Abantu nk'aba ntibabereye na gatoya kuba abaserukira abanyagihugu. Reka mwumve ingene icegera ca mbere c'umukuru w'inamashinga amateka yishuye Honorable Rwasa. Ariko iyo commentaire mwongeyeko hano umushinga amateka wese arafise igihagararo. Umushinga amateka wese arafise igihagararo. Kumbura utavuze kuri ibi hari gihaba yatererera ari mu mugwi w'amaho. Ati Honorable Rwasa urarengeje. Umushinga amateka wese ngaha arafise igihagararo. Atavuze kuri ibi canke biriya atagize komantere atabajije ikibazo hari naho aba yabarije hariya mu mugwi w'amaho. None hari abantu bagiye mu nama nshinga amateka kugira ngo bazoze barashikiririza ibibazo vyabo canke amakomantere yabo hariya mu mugwi w'amaho. Hoba hariho abashinga amateka ga yemwe batagomba canke batinya kuvugira imbere y'ababatoye. Ibi bintu nta kantu muvyumvamwe mwebwe. Kuvuga bikabananira mugabo kuduza amaboko koko kugira ngo itegeko kanaka rirengane bakabishobora kugira ngo abanyagihugu babone yuko batoye. Ibi bintu mwumva atari ubugesera. Namwe kumbure muragira ico mubivuze ko kuko ibi bintu birababaje gose. Kubw'ivyo murabona yuko hegereje amatora. Murabona muri iyi manda igihugu c'u Burundi giciye mu bihe bitoroshe. Habaye ibibazo vy'ikena ry'igitoro, ibibazo vy'ikena ry'isukari, habaye ibibazo vy'ubwicanyi kunyuruza abantu, hari ibibazo vy'uko abarundi baheze mu buhungiro, hari ibibazo vy'ubunyonozi, abanyagihugu bafungiwe ubusa ku karenganyo, igiturire n'ibindi. Tugiye kurabira hamwe rero mw'ivyo bibazo vyose ni bande bakuye ijambo mu kanwa, nabahe bashinga amateka bashoboye kuvuga mu gihe abanyagihugu bariko baca mw'ivyo bibazo vyose. Aha tuzofatanya no mu nama nkenguza amateka. Iki cigwa kizoba ari cigwa kidasanzwe aho tuzoza turagaruka ku majambo akomakomeye abashinga amateka bagiye bashikiriza mw'ivyo bibazo twarimo kugira ngo abakoze neza abene gihugu babimenye kandi nabigumirije ibanga mu gihe abene gihugu bariko baramererwa nabi twifuza yuko abene gihugu babimenya. Dufashanye rero umuntu w'umushinga amateka canke w'umukenguza amateka muzi yuko yavuze ijambo rikomeye, ijambo riza rishigikira inyungu z'abanyagihugu. Iryo jambo muzoriduhe turikoreshe. Dufashanye umuntu wese yaharaniye ineza y'umunyagihugu tumushire ku mugaragaro aboneke. Kizire ko abantu baja kubunda ngaha mu nama nshinga amateka umunyagihugu akamererwa nabi, kizire yuko basubira guhenda abanyagihugu ngo babaha amajwi kandi atanico bamaze. Tuze turamenya yuko ibihe bihinduka. Uwo abanyagihugu nabo bariko bariga, bariko baritegereza ibikorwa. Apana ibintu vyo kuja kugedera amafaranga gusa y'igihugu atacu uri kurakora. Uwo mushinga amateka nawe ni Antoinette yaragize ati mbega abo bantu muvuga ngo mwahaye ubundi buzi canke ngo mwabakuye gusa kandi barononye ubutunzi bwa leta, ivyo biramaze mu gihe umunyagihugu mutoya yivye igitoke acaranguruzwa mu gasho. Voilà, vyumvikana yuko abakomeye bononye ubutunzi bwa leta bobo baca bahindurirwa amabanga canke naho bagakurwa gusa. Ikibazo canje ngomba mbaza umushikiranganje nukuba nta sobanukiwe neza canke ngo inyoti yere
ku nyishu umugwi wamaho mu vyijejwe harimwo intwaro ibereye. Ikibazo ca kabiri babajije babaza igituma vyibonekeje yuko abajejwe ibigega vya komine ko habaye inyuruzwa ry'ubutunzi cyane, hanyuma bikaba bimwe bimwe mu byo bategerezwa gukoresha bagasanga ntabyo bafise, ntabyo bashoboye gukoresha, kugira ngo by'ukuri vyerekane uko amafaranga ya komine yakozwe. Rero mu nyishu batanze bavuze yuko by'ukuri babibonye yuko habaye amakosa adasanzwe nko mu kunyuruza ubutunzi bw'amakomine. Hanyuma baravuga ko bafashe ingingo ruhasha zo kubahindurira ubuzi canke bakababogoza mu mabanga. Je ndibaza none iyo niyo ico nico cari igihano kibereye, aho usanga nk'umuntu yivye igitoke canke aranduye umwumbati wa Murundi akaja gupfungwa, uwo nawe abanyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba bagiye gufungura bimwe yiba, hanyuma kandi kumuhindurira amabanga n'aharoye ashika akora vya bindi nyene. Mwavuze kandi yuko muriko muragerageza kugira ngo murabe ingene mubakarihiriza ubwenge abakozi bubu, yuko ubu mwabihinduye mugabo intambamye ari uko musanga badafise ubumenyi bukwiye. Ahoho ni kubera iki muhereza akazi abadafise impamyabushobozi by'ibyo baje gukora? Ubwo nivyo babiva kuri kaka mwana wa mama, ugasanga bahaye akazi abatabishoboye kandi hari abari babishoboye bahari. Kuraba ku amaposte technique mukayatandukanya n'amaposte politique kugira ngo igihugu cy'ukuri kironka abakozi babikwiye kuko baba bariho, hanyuma ikigega ca leta gishobore kubomboka akazi kagende neza. Ikibazo ashikirije murumva yuko cumvikana, reka mwumvirize inyishu umushikiranganji yamuhaye, mwumve yuko iyo nyishu ishimishije, muze kubivuga muri komantere. Hariho rero Honorable Antoinette murumva aracari ko ariyumvira ikibazo ciwe, aracari ko araraba wampaye inka. yabajije ati abanyuruje ubutunzi bwa komine, ati none ico nico gihano kibereye. Ico nakigarutse ko nibaza ko inyishu natanze ifatanye n'iki nyene. Reka tubanze twumviriza aho yayitanze. Kuri Honorable Bizumuremyi ati abastanteri babiri bakuwe, ati ubwo mwarabapfunze barishe ivyo. Aha ntabeshe, ikintu gituma mustanteri abasuspendisa ubusuma gusa ariho negligence y'akazi, ukabona ko by'ukuri uwo muntu ushobora kuba waramugoye ko aba mustanteri n'abantu bitoza, ayo abantu bitoza akavuga ati reka ndahaje nipime, ugasanga ari ipimye rero biranse, ari ipimye biranse, twanka ko tuguma mu maese umwanya munini. Aha rero twovuga ndabaye nk'akarorero nka mustanteri wa komine Kayogoro, nta kintu kimwe yivye, nta détournement, nta kikaye. Wewe yavuze ati jewe hariho ibintu binduhisha by'ukuri, ibintu byo kuguma nicaye nakira ibibazo by'abene gihugu ategeneye bateye, numviriza abagwanye je nanje ibyo byo kugwana nta yenda birimo. Je numva by'ukuri donc yabivuze yabibwira abantu nyene ati nimurabe jewe ibintu ndabivemwo basubirize. None nko wocu mufungaga umurenganije ko nta kintu kimwe yivye. We plutôt il a été honnête, yavuze ati genda umufundi gushiribuye kurindi ndakaze, ati mbwiye ibintu byo kuguma nicaye ahantu hamwe kweri wapi. Aha rero nibaza ko nitwoshira imbere byo gufunga, kuko gufunga hariho abastanteri nivyo bakoze amakosa ajanye no konona d'une façon notoire kandi d'une façon préméditée,
tutashobora kwihanganira n'abandi rero bagize utwerere de mauvaise gestion cyangwa mauvaise appréciation uvuga uti ibya byose umuntu ntakamiritse kuba musitanteri naje ku ruhande mugabo utovuga ngo hari ibintu yivye uja kumwishutsa abivye twarabibishuje burya mu bisanzwe logique turimwo murazi ni politique ya désengorgement des prisons bisaba yuko umuntu araba ico umuntu objectif akeneye kuko umuntu dufate ya deturunye nka 5 millions arayatwaye parce que yari musanteri cyangwa yari umudeje cyangwa yari ubundi mu responsable arayatwaye aciye aja kugofera urubanza muri sentare aciye aja mu gasho leta ikimuprena en charge muhamaza amatara n'ivyo afungura en plus ya yandi yatwara mugabo tushoboye gukoresha amayeri cyangwa ubwenge izo 5 miliyoni akazisubiza zikaja kuri konte yaho yayakuye hanyuma agaca kugwa muri ayo mabanga ko ntahindi okazi yo gusosubira kuyiba asubira kuronka twibaza ko ico gihe leta iba yungutse hako tuguma dufise abantu benshi mu busho kandi ivyatuma retentation zatumye bakora ivyo vyaha zahavuye nibaza ko tuba natwe dukoze neza muri ico gihe aravuze ati ba musitanteri ivyo bivye twarabibishuje ego ni vyiza voilà mugabo babandi biba amamiliyaridi n'amamiliyaridi nabo kubera iki batishuzwa kubera iki bokorera kuri ba musitanteri gusa mugabo bamwe batembagaje igihugu bobo ntibakogweko ako reka tukagarukirize ngaho ni hamwe hari ibibazo muri rya bwirizwa rigwanya igiturire udufi duto nitwo dufatwa mugabo vya bifi binini navyo bikibera ngaho ikibazo rero umushinga amateka yabajije uyu mushikiranganje yaragikwevye nimba iyi nyishu yari yatanze kwiki kibazo ariyo nyishu yavuze yuko yoba inyishu y'ikibazo ciwe aha yaraduswaritse ngo ivyo babigira kugira ngo igitigiri c'abapfungwa kigabanuke ngo babigira muri ya politike yo kugabanura igitigiri c'abapfungwa mu busho oya ibisivyo none bobigira ku bakuru gusa kubera iki ku banyagihugu batoya batobigira uwo mushinga amateka niyo yavuze ati kubera iki umunyagihugu yivye igitoki muca mumushira mu gasho wewe rero no kuvuga yuko atuzuza agasho aha mwumva iyi nyishu yatanze ishimishije vy'ukuri umunyagihugu yiba gatoki baci bamuraza mu gasho mugabo musitanteri buramatari yivye imiliyoni 100 ngoya uyu ngo nabanza zisubize ngo ntaja mu gasho voilà abandanye yigendagendera ngaho akani mwumva ko arakarenganya gakomeye kubera iki uwo munyagihugu wewe batomubwira bati subiza ico gitoki c'abandi hanyuma utahe ngo hasubizwe miliyari 5 mu kigega cari sinze namani miliyari 5 zasubijwe n'abandi uwo ni Yohana hawo nuja musuma ku isoko ni yakubira cumbira ati subiza rero ubandaye none ufashe ivyo gitoke baca mvuga ati subiza habandanye urugendo waruriko none we ntazwasubije iki gihugu jahano ibintu turimo bihari gihe nicara nkabura kandi nyene tukavuga ibintu je mbarira iyo logique ibi rero nivyo babandi bigira abavugizi bamwe batwita abansi b'igihugu badashobora gutahura ngo mwebwe inzigira buzuye abantu muzobona bariko bagira mwe nayo makomanteri muzobibaze kwibibazo iyo niyo nico cyari gihano kibereye aho usanga nk'umuntu yivye igitoke canke aranduye umwumbati wa murundi akaja gupfungwa uwo nawe abanyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba bagiye gufungura bimwe yiba hanyuma kandi kumuhindurira amabanga naharoye ashika akora vya bindi nyene voilà ibi uyu mushinga amateka yavuze ni ibintu mwirwa murabona aho umuntu yagirizwa kunyonora biteye ubwoba uzubona bamuhinduriye amabanga ukazubona ari muri yindi post ukibaza uti none ibi bintu bigenda gute voilà Nyarucari nawe hariya mu mpimba
murumva yuko uyu mushikiranganje inyishu yatangiye kuri iki kibazo idatomoye. Reka twibandanirize hariya kwa Honorable Marayika nawe. Honorable Marayika nawe yagombye kuvuga nk'ibi nyene, avuga kwitegeko rigwanya igiturire. Ati kubera iki ritegeko ritubahirizwa? Ibi nivyo twama twavuze. Ati kubera iki iryo tegeko rivuga yuko abategetsi babwirizwa kudeklara ubutunzi bafise ariko ntibabikore. Yaragarutse no kuca blanchiment d'argent. Iki rero turagiteba kuno munsi. Ikindi ni gushimira mushikanganje ahavuga yuko bari kwagerageza kurwanya ubunyonyezi hasi ku rugero rushimishije. Murumva bariko bagerageza kurwanya ubunyonyezi hasi mugabo hejuru ntibishoboka. Ariko bagira igihushane ahubwo vyategerezwa kuva hejuru bitera bija hasi. Nakarenga umweru uvi bukuru ugakwira hose. Ariko nkamubaza nk'uwize amategeko kuja kugwanya ubusuma hari hasi, mugabo twatubona itegeko rigwanya igiturire les infractions connexes ukuntu ryubatse. Agarutse kuri rya tegeko nababwira ya loi anti-corruption et les infractions connexes. Iri ni rya tegeko rigwanya ibiturire n'ibindi vyaha bifatanganye n'ico giturire. Imana ihezagire umushinga mateka. Igihe natanga icigwa kwiri tegeko nerekana ukuntu amategeko yarenzwe muri bimwe byo kubaka isoko nkuru, muzoraba ibitutsi bantutse. Bigaragaye ko rikenewe une certaine révision. Hakaba hariho un vide juridique ku bintu bijanye na loi contre le blanchiment d'argent. Voilà, le blanchiment d'argent. Iyi ni ibiciye bigacika n'umunsi turasubira tuyigarukeko. Kugera uno mwanya iryo teko ntirabaho. Ni itegeko janye na recouvrement des avoirs. Hariho ibintu byo kugwanya ubunyonyezi nivyo, mugabo urabona ko babikora en aval uriye gutora umuti en amont. En amont rero no gushiraho amategeko pour jigire ivyo bintu. Ayo mategeko nayo ni itegeko rijanye no kugwanya igiturire. Iteka abantu bama basemera ati iri tegeko rihinduke kugira ngo rije rishobora gukora icyo ryategerezwa, mugabo itegeko ugasanga leta iguma yirabira hirya. C'est ça. Tukavuga dutebagabo none iri tegeko ntiriri mu mategeko yandi. Iri tegeko kubera iki boguma barirenga kandi ririho ariko bakirabira hirya, ubutunzi bw'igihugu bukanyonogwa bakihorera. Ibi bintu birababaje cyane gose. Ico nico catumye nanje ndabigira kwicigwa, ndavuga nti reka nanje ndavyandikeko. Iri tegeko niryo riba rikwiye guhasha bakaboko, mugabo voilà murabona ingene bimeze. Iri ni itegeko rijanye na blanchiment d'argent. Itegeko igihe haba Forum National de Développement deuxième édition ngaha nyakomukuru igihugu ari ngaha, baravuze ati mu vide juridique iryo tegeko ryo kwihuta ko ryojaho kugira ngo n'ijya vision ishikirwe kugira no iryo tegeko nirajaho. Hariho ijya recouvrement des avoirs, abantu bose biba amafaranga kugira ngo bashe kuzoyasubiza, mugabo ni itegeko ntirajaho. Ndibuka ko ubushize nyakomushikiranganje wenyene ni wari ngaha yambye ati ngo n'abashinga amateka bashaka kwinisia proposition de loi, mugabo au niveau de la procédure n'ubundi proposition de loi isubira guca mu nama shikiranganje. Urumva ko iba ari procédure ndende nivyo twafite ubasha, mugabo leta ariko kubikora kujya bibe rapide. None kwereka inkokura n'amateka atatu ubona neza ko atakiko kirakogwa kuri leta kujya ibintu byose sanga biriko biravugwa mu raporo ajanye n'ubunyonyezi biveho. Murakoze. Reka mwumvirize inyishu nyakuntunga yatanze. Hariho amabwirizwa yo mwavuze ati mwe muraba hasi timuko hejuru, tari amabwirizwa mutarazana hasi. Erega corruption ni corruption nyene nta hasi no hejuru. Ico nico nuko amategeko n'amabwirizwa dufise nivyo arafise utunenge, mugabo gukora ntivyo kwanga. Iri bwirizwa rya blanchiment des capitaux muri leta twaragize, nibaza ko vuba bashobora kuri bashikiriza kugira mugemeze cyangwa muri hinyanyure. Hanyuma bwizwa recouvrement des avoirs na loi anti-corruption
loi anti-corruption nta mandema turiko turayikora ko ubu mugabo uko bigenda kose uko riri nicobuza ko abantu bakora nibo kwitwaza ngo rirashaje kandi ntinashaje cyane kuko mabwizwa ashaje iri ntiririmo mugabo ari bishasha umuntu bo bishiramwe bakatunganya neza yuko wewe avuga ati iri tegeko riracatomoye ati rirakomeye ntirishaje none kubera iki iri tegeko ritarafata n'igifi na kimwe dufate yuko sentare ijejwe kugwanya ibiturire mu Burundi ari gisharizo co ngaho nababwiye nti ahantu bipfira vyose bipfira ku bushake bwa leta nta bushake na butoya ifise bwo kugwanya igiturire kuko amategeko ariho aratomoye ariko nta bushake ifise bwo kuyashira mu ngiro nagomba ngaruke rero kuri iki kintu avuze ca recouvrement des capitaux canke recouvrement des avoirs iri tegeko rirasigura neza ko abanyonoye bose babwirizwa gusubiza ivyo banyonoye kandi bagatanga n'amande bagahanwa no guhanwa aha ni naco gituma navuze nti iri soko rya Bujumbura amahera y'ukuryubaka avuye muri leta ntabuze na gatoya habuze ugushaka kwa leta kuko nibisiguritse ukuntu hari abagabo bivye amamiliyaride n'amamiliyaridi amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolare mwaba mwumva umukuru w'igihugu ariko arabivuga ni 47 miliyoni $, sameze abiri y'igito cyamwiyumvira nk'ubwo busuma n'ayandi menshi cyane amaze kuvugwa iri tegeko rero rirasigura neza yuko abivye babwirizwa gusubiza hanyuma bagahanwa no guhanwa bagatanga n'amande yaba iri tegeko rero rishigwa mu ngiro abivye amahera bose bakayagarukana mu kigega ca leta bagatanga n'amande no kuvuga ngo isoko ryoca ryubakwa ataciriwe kiragorana kuko ayo mahera ariho abayafise canke abayivye bariho umukuru w'igihugu arabadoma ku rutoke akavuga yuko abazi mugabo kubafata kizire ahantu rero haza kubera ya branchement d'argent iri muri rino tegeko nyene naha kurikira ndabisubiremo abo bantu ivyo bihera bivye ivyo bimiliyoni vy'amadolari bivye ntibabisubize bari ngaho leta ntibakwirikirana barazwi ni naka na naka murumva leta yabaretse myane majambo yabakingiye rya soko ntiryubatswe ryategerezwa kubakwa rero haciye haza umuntu ati je ngo manubaka isoko mugabo abantu bose baremerewe kuzana imitahe kandi mu kuzana imitahe nta karimbi kariho umuntu azozana umutahe wese uko uzobungana kose azogomba azana imiliyaridi 100 azoronka inyungu ingana n'umutahe yazanye babagabo rero batakurikiranwa na rya tegeko babagabo umukuru w'igihugu yari gukurikirana mugabo ntabakurikirane babagabo leta yari kwaka y'amahera biba baciye aribo bashiramwo imitahe iyo mitahe bayikuye hehe bayikuye muri ya mahera biba abanyagihugu nibuke yuko barayivye bategerezwa kuyasubiza ariko rya tegeko ryashizwe mu kabati rya tegeko baragihojeje iryo tegeko niryo ryategerezwa kubacakira vya bihera biba baciye babizana rero ngo bagomba bakore umugambi nuko w'igihugu ya mahera rero acafuye barahejeje kuyeza nuko amahera ariko arakora umugambi w'igihugu iki nico bita le branchement des capitaux sale le branchement d'argent sale branchire n'ukweza ayo mahera barahejeje kuyeza mu yandi majambo ayo mahera bivye abanyagihugu arahejeje kubegukira ntibayivye gusa ubu rero bagomba bayaronkeko n'inyungu barayatwivye bace bayubakisha isoko bace bamara imyaka 50 bariko baramura inyungu kuri ya mahera biba abenegihugu agatrike gakomeye bashizemwo ngaha naka gakwirikira
ngo urumva ngo umwenegihugu wese ngo azane umutahe wiwe ngo nuguhera ku 103 ngo kugira ngo na wa mutagisivero na wa muntu harimo ibijumbu hariya ruguru azokumve ko arimwo mu kubakira isoko rya Bujumbura. Voilà, uyu muntu azanye twa dufaranga twiwe yabiriye akuya ya mahera meza ayacanze na wa mutahe nukuvuga ngo wa mutahe ucafuye kimwe bita argent sale le capitaux sale. Mu yandi majambo umunyagihugu abaye ico twokwita bouc émissaire, binyegeje inyuma y'uwo munyagihugu mugabo vy'ukuri bariko bagira ikintu bita blanchiment d'argent, blanchiment de capitaux sale. Kaza wumva abantu bariko bavuga ngo ngo twe tugomba yuko isoko yubakwa gusa. Ibi rero ni ivyaha bikorwa ku rwego rwo hejuru. Ibi vyaha ntibitahurwa n'uwari we wese. Aha rero mwumvirize bazakuvuga yuko ndi umumenja ndi umwasi w'igihugu ntagomba iterambere. Mugabo vy'ukuri naho utoba warize amategeko utembereje ubwenge ibi bintu mvuze wo bitahura. Kuja ngaho rero abo muri leta bakavuga ngo leta yabuze amahera yo kubaka iri soko barabesha. Iri tegeko rya loi anticorruption babitse barikuye iyo baribitse ryogaruza amahera yo kubaka irya soko mbere neza ku buhinga bwa kijambere. Ibidashoboka kuko bobo barazi ico bariko barakora. Iyi soko rero izokubakwa mugabo amahera azoba yayubatse. Origine inkomoko yayo azoba yavuye he? Kakandi kavuga ngo aya mahera wayakuye he? Ahandi mu bindi bihugu iyo ufise amahera kanaka n'amahera angana ni miliyoni 5 barakubaza bati okay aya mahera wewe wayakuye he? Ukora iki? Nikihe gikorwa ukora kiguha aya mahera ku munsi canke ku kwezi? Murazi yuko mu Burundi atawobaza ivyo bintu. Aha rero nico gituma ngaruka nkavuga nti mu gihe cose tuzokwirengagiza amategeko ibintu bizotuyangarana twame mu buja butazohera. Abantu bakora nibo kwitwaza ngo rirashaje kandi ntinashaje cyane kuko mabwizwa ashaje iri ntiririmo mugabo ari bishasha umuntu bo bishiramwe bakatunganya neza. Abo muri sentare igwanya ibiturire bari mu bantu ba mbere bahembwa amahera menshi ariko bari mu bantu ba mbere bataza n'umwimbu mu gihugu. Ahubwo uwofuta sentare igwanya ibiturire mu Burundi akayikuraho. Wewe ntawe uri kuranyumviriza mbwira kamaro wewe urabona sentare igwanya igiturire mu Burundi ifise. Narabwiye ko ariyo nagize stage, narabwiye kandi ko ariyo nanditseko n'igitabo. Mbwira namwe akamaro murabona ifise. Nuko bamwe bavuga yuko ndi umwasi w'igihugu no musi hoho murabe ivyo bandika. Ariko nibaza yuko babikoreshwa no kutamenya. Andavuze ubujuju. Hakaba hariho envie juridique ku bintu bijanye na loi contre le blanchiment d'argent. Kugera uno mwanya iryo teko ntirabaho. Iki cyaha ja blanchiment d'argent tugisanga mu gace k'icenda mwibwirizwa rigwanya ibiturire. Ni article ya 62. Iryo tegeko naryo ni itegeko nimero ya mbere agakoni gashinze ryo kuwa 18 ndamukiza mu 2006. Ni itegeko rijanye no kugwanya igiturire kugikinga mu gihugu c'u Burundi likagwanya n'ibindi vyaha vyose bifatanye n'igiturire arivyo bita les infractions connexes. Iri rero bararyishe bararihamba ligafata udufi duto umunyagihugu wo ngaho umupolisi chef de zone musitanteri mugabe ibifi binini navyo vyibere ngaho. Iri riravuga neza yuko abategetsi bategerezwa kudeklara ubutunzi bwabo imbere yuko batangura amabanga. Ivyo barabikoze kwereka inkokura n'amategeko atatu ubona neza ko atakiko kirakogwa kuri leta kugira ibintu byose usanga biriko biravugwa n'amaraporo ajanye n'ubunyonyezi biveho. Murakoze. Iri tegeko niryo ryari rikwiye gusubiza agateka abanyagihugu, niryo ryari rikwiye gusubiza ikiga ca leta ku murongo, niryo ryari rikwiye gufasha kugira ngo
abanyonoye ubutunzi bwa leta bose babusubize, babihanigwe, batange n'amande, hanyuma rya soko ryubakwe, amabarabara yubakwe, inyubakwa za leta zubakwe. Biciye hehe? Ntihagire rero umuntu azosubira kuvuga ngo leta y'u Burundi ibuza amahera. Amahera ariho, gusa nuko batagomba gushira amategeko mu ngiro. Mu kurangiza, leta y'u Burundi irakwiye kugura urubuga rwa politike, areke ababishoboye bitoze. Inama nshingamateka ijemwe abaserukira abanyagihugu vy'ukuri. Apana abantu birirwa bicayeyo bari kuvugira abanyagihugu ntibe bavugire, bakicarayo kubw'inyungu z'imigambwe yabo gusa. Bikaguma bigenda uku, igihugu kizoguma kihahombera. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.